uko vuze ngo amatora yibwe hariho umuntu yayibwe rese wayivye rero wivye amatora n'uwivye amafaranga twebwe harura ko uwo musuma yivye nyene yavuga ati numutwereke kubereke mu muhisha ikibazo nico nyene kubereke baguma babahisha kandi bavuga ngo hariho abasuma bivye nabwiye umunyapolitiki ikanabwira none wewe n'ubu data twari twicaye biteye mugaheje kumbwira ko ngo bamwivye yakeno ne wewe reka dufate basi ko bakuri wewe none migambiri muri kampanye wewe hari na kampanye wigeze uko ngo yango nanje nafise strategy wanje tabura amakarata yo gutora yibonekeje inshuro 14 mu gihugu cose gusaba abaje gutora ngo batore aho batipfuza yibonekeje inshuro 7 mu gihugu cose Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano urarajwe ishinga abanyepolitike bamwe bitavye ayo matora bariko basohora amatangazo bashikiriza ko yaranzwe n'utunenge twinshi mu gihe batigeze bashikiriza utwo tunenge ababijejwe ku munsi w'amatora ukoze icaha co kutemera ivyavuye mu matora nawe arabihanirwa nkuko amategeko abitomora Ubushikiranganji busavye abo banyepolitike canke uwo wese yoba yarabonye ikitagenze neza muri aya matora turangije akibaza ko yoba yararenganijwe ko yo kwitura inzego zibijejwe Ubushikiranganji bukagabisha uwo wese yoshaka gufata inzira z'akajagari zinyuranye n'amategeko rumwibutsa ko inzego zibijejwe ziri ku TV kandi ko zizokora ibishoboka vyose kugira ngo zimuteshe izo ngendo mbi zihitiye zataye igihe dusavye ko ata muntu numwe yosubira gushikiriza amatangazo afise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu itangazo ryerekeye amatora aherutse kuba mu Burundi Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano uramenyesheje abarundi bose n'amakungu ko nkuko bavyiboneye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba mu Burundi ku wa 5 Ruheshi umwaka wa 2025 yagenze neza cyane nkuko binemezwa n'abatunganije mbere n'indorezi mvamahanga canke izo ngaha mu gihugu c'u Burundi Ubushikiranganji bukaba bukeje abenegihugu bose kunyifato ibereye berekanye kugira ayo matora abe mu mahoro ku mugaragaro no mwituze dufatiye cyane ukungene bitabiriye ayo matora batewe akamo n'indongozi zitandukanye ko kwitaba ku masaha kwitorera ababaserukira turakeje kandi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni n'ibisata bibukukira sepi na sesi hamwe nabo bose bitanze kugira ngo agende neza mu gihugu cose duhereye ku nzego z'umutekano ko kwivuna basi zafashije kugira zicungere neza bigende neza kubajejwe intwaro abarongoye imigambwe bahurikiye mu runani hamwe n'abigenga bitabiriye ayo matora mu guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine hamwe n'ibibanza by'abashinga amateka Ubushikiranganji burashimiye kandi abarorezi baba bo mu gihugu
canke mvamakungu kubwira n'ubukerebutsi bakoranye ico gikorwa kandi bagatanga ivyegeranyo fata kibanza ku gihe vy'ukuri kandi ataho bihengamiye. Ingene rero ayo matora yagenze berekana neza ko abenegihugu bamaze gutahura ingendo ya demokarasi y'ubutegetsi bubakomokako kandi bukabagarukako. Ivyavuye muri ayo matora berekana kandi ko abenegihugu batoye imigambi ifasha kugira umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko nawo uronke amafaranga. Naho rero ayo matora yagenze neza, Ubushikiranganji bwarabonye utunenge duto duto ariko bugashima ko twaciye dukosorwa ico gihe cose twaba tumenyekanye kandi abadukoze bose bagafatwa bakaba bariko barakorerwa amadosiye kugira bahanwe. Nako utwo tunenge n'utu: gutabura amakarata yo gutora yibonekeje incuro 14 mu gihugu cose, gusaba abaje gutora ngo batore aho batifuza yibonekeje incuro 7 mu gihugu cose, inderetsi zaje zidafise uruhusha yibonekeje incuro 3 mu gihugu cose, ugutera ubwoba canke guhohotera abandi yibonekeje incuro 5 mu gihugu cose, ukwiyamamariza mu bibanza by'amatora yibonekeje incuro 1 mu gihugu cose, ugushaka gukoresha uruyeri mu gutora yibonekeje incuro 3 mu gihugu cose. Kuvyerekeye utwo tunenge twibonekeje tukongera tukatumenyeshwa, biboneka vy'ukuri ko ari ivyaha bitegekanijwe kandi bigahanwa n'ibwirizwa rigenga amatora hamwe n'ayandi mabwirizwa n'amategeko agenga igihugu. Amadosiye yaruguruwe ndetse mbere hamwe n'ahandi imanza zaciye ziburanishwa ikibiriraho. Abantu 32 barahagaritswe n'inyamiramabi, amadosiye yabo akaba yararungitswe mu nzego zijejwe guca imanza. Abakoze ivyaha baruciye mu ryahumye, tubandanya tubarondera nkuko twari twamenyesheje mu kiganiro twaheruka kugira. Twisunze uko amatora yagenze n'ivyakozwe mu gutorera umuti urama utwo tunenge twavuzaho hejuru, Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano urarajwe ishinga abanyepolitike bamwe bitavye ayo matora bariko basohora amatangazo bashikiriza ko yaranzwe n'utunenge twinshi mu gihe batigeze bashikiriza utwo tunenge ababijejwe ku munsi w'amatora, kandi twari twasezeranye neza ko inzira irashe bari kubicishamwo, twazanye inzira irashe bari kubicishamwo kugira inyishu iciboneka ubwo nyene, kandi bakaba bagumye bavyibutswa n'Ubushikiranganji ku mwanya. Iyo ngendo rero itwibutsa ka kageso kagayitse kahora karanga bamwe kandi kataye igihe ko kwanka kwemera aho abenegihugu bashize kandi aribo bene ijambo mu ntwaro ya demokarasi. Uburundi bwiyemeje gutsimbataza iyo ntwaro ya demokarasi kuko amabwirizwa n'amategeko agenga Burundi abitegekanya. Ukoze icaha co kutemera ivyavuye mu matora nawe arabihanirwa nkuko amategeko abitomora. Twashaka twibutse abarundi bose ko amatora ari kimwe mu biranga ubwigenge bw'igihugu,
ko uhirahiriye ngo ayahungabanye ategerezwa guhanwa gufatirwa ingingo ruhasha kuko aba ariko ahungabanya igihugu. Nico gituma ubushikiranganji busavye abo banyepolitike canke uwo wese yoba yarabonye ikitagenze neza muri aya matora turangije akibaza ko yoba yararenganijwe ko yo kwitura inzego zibijejwe maze nazo ziheze zirabe ko ivyo avuga bifise ishingiro kugira zimutunganirize hisunze amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu, gutyo utunenge zoba zitoye duhashwe kugira ngo tugigwe umuziro muri kazoza. Ubushikiranganji bukagabisha uwo wese yoshaka gufata inzira z'akajagari zinyuranye n'amategeko, bumwibutsa ko inzego zibijejwe ziri ku kivi kandi ko zizokora ibishoboka vyose kugira ngo zimuteshe izo ngendo mbi zihitiye zataye igihe. Dusavye ko ata muntu n'umwe yosubira gushikiriza amatangazo afise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Dusavye kandi indongozi ko mucegeranyo indorerezi ko mucegeranyo ntabanduka zizotanga zo kwerekana neza utunenge twabaye hamwe n'ibibanza twabereyemwo. Dusavye kandi nabo bose bari bafise uruhara muri aya matora boba barabonye utunenge ku biro by'itora ibi canke ibindi ko bo bidushikiriza vuba kugira ngo ibihano bibereye bize bifatigwe uwo wese azokwagirirwa ko yahungabanije aya matora kuko ni icaha gihanwa n'amategeko, haba mu ndwi imwe haba mu ndwi zibiri canke eka mbere igihe cose ico caha kizokwagirizwa uwagikoze azobihanirwa. Twomenyesha ko abashikirije amatangazo bose kuva igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka turimwo bavuga utunenge twabarondeye kugira batange umuco ukwiye ku bibanza twabereyemwo hamwe n'ababikoze n'abakoze ivyo vyaha, ariko gushika ubu nta numwe araduha ivyo twabasavye. Turasubiye rero kubatera akamo ngo batange umuco dukeneye kugira amatohoza yimbitse abandanye icaha ku kindi kugira tuve mu vyo kuvugira ibintu mu kivunga. Hino hagati mu gihugu tembere usangira umutekano urangije usubira gusaba abene gihugu kuguma ku kivi mu mutekano n'amahoro maze babandanye bakurikirana hafi intambwe z'amatora zigiye gukurikira, bongere babandanye gushira mu ngiro yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mwaka 2040 n'Uburundi buteye imbere mwaka 2060. Ubushikiranganji burakeje abatowe bose haba mu nama nshingamateka canke mu nama mpanuzajambo z'amakomine. Kubatagize amahirwe yo gushikirwa nabo, Burundi bwarinjiye mu nzira ya demokrasi kuva mwaka 2005. Nibabandanye bitegura kuko nkuko umwe mu bitoje yabitangaje, gerageza unanigwe ndugwe twamugina, gerageza unanigwe ntunanigwe kugerageza ndugwe twamugina. Ubushikiranganji busaba abigina intsinzi nabo baheko n'abarushijwe basangire umukeye. Murakoze.
uko icatwe bwe nka responsable de l'application de la loi tujetwe ko iki cyaha cyose gikorewe ugataka ku Burundi twebwe by'amatora abanashaka by'amatora ibirabwa na seni mukurinze ukora icyaha n'inyamiramabi abajeje intwaro turakurondera uri hose ico cyaha wakoze ukacishura twe tugafite abo bantu bavuga ko hariho ibyaha by'amatora byabaye bakibwa amatora uko uvuze ngo amatora yibwe hariho umuntu yayibwe resi wayivye rero wivye amatora n'uwivye amafaranga twe tuharura ko uwo musuma yivye nyene yivye nyene yavuga ati numutwereke kubereke mu muhisha ikibazo nico nyene kubereke baguma babahisha kandi bavuga ngo hariho abasuma bivye arati twereka abo basuma twebwe dukoze ikosa ni tutabahana kandi byiza ko abantu bose tutangura kumenyera ukungene ibintu bitegezwa kugenda ibi amarokuru akogwa munuze muri kuma igirizwe ivuga ko rokuru kuma election communale ikogwa muri sepi rokuru kuma election legislative ikogwa muri cour constitutionnelle izo rokuru sinzi ko bazigize ku kintu vya senije sinabija mugabo umbwiye ko hari umuntu yivye yakoze icaha kijanye n'amatora ico gihe ubushikiranganji bacoba interpellé la police ciba interpellé kuva rosisi no musi tariki 12 declaration ya mbere isohotse wayisohoye muramuzi ayisohoye naciye n'ubya mpa aho vyabereye kugira twikorera akazi umva barayime matière ngabo mamona amatangazo ku masohoka n'uco bituma buze ati n'abobservateri hariho abobservateri bavuze ati hariho amairregularité bakingi ikibaba umusuma sibyo niko ndavuga je niko ndavuga kubera ikino nabo basuma batabatwereka ti kuri bureau de vote iyi hari umwari president wa bureau de vote n'umusuma yatwivye cyangwa yakingiye ikibaba abasuma batwibukunuko abo basuma nabo biratomoye kuko abantu bose bisanzwe batorera hafi yaho babo tuvuga tuti uwo musuma wundi yaje president wa bureau de vote na membre wa bureau de vote aba observateur ama mandataire bose mukanuma ni muze mutusigura iyo urubanza guseke atusigurira ukungene vyagenze byo bihe nobamenyesha ko hariho abo ntararonka bagize ama declaration no muzi mugo nabo nyene iyi message murayibaha baduhe ibibanza bivyaha vyabereye mu kimwe kukindi uko fait infractionnaire ni individuel vyakozwe nande vyakorewe he vyagenze gute de circonstance kurumva umuntu ushobora gufata ngo ugiye kumucira urubanza ngo numvise declaration eka les faits habaye iki vyakozwe nande vyagenze gute burya nico jewe nsaba nta kindi kandi butegetsi butegezwa guhana uwo wese tuzosanga niba biduha tukaverifya tukagira enquête tugasanga ari umuntu yoba yarahemutse uwo ari we wese ategezwa kuzobihanirwa n'abakomplice biwe bose basangiye ico bita ufatanya caha la complicité criminelle ari basangiye bose murazobaza abo twaronse bose inkuru ko ari byo bonoye bose utufise une affaire de 32 bari mu gasho bamwe dose ku ruhande rw'ipolisi zaraheze uziri muri parike hari n'abandi baciriwe imanza zitirira batazobiduhana kuvuga ko bazoba bafise izindi mvo bariko barasubira mu ry'amatangazo kuko jewe mu bisanzwe ntuze itegeko ibwirizwa shingiro yabitekanya ivyo umuntu wese ategezwa gukora nta muntu n'umwe ashobora kubona ikintu gihungabanya kuko guhungabanya amatora no guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu nta muntu n'umwe ashobora kubona umuntu ahungabanije amahoro n'umutekano ashaka guhungabanya n'umutekano mu gihugu ngo yinumire avuga ati oya ndabonye ibintu biteye isoni nakariko arakora bishobora kuduhungabanya kurabona ko amatora abaye twe turimbagwa ko nta raporo z'umuntu bakubise ikofe cyangwa batemye cyangwa grenade yavuze cyangwa inkoho yavuze ku munsi w'amatora sinzi mwe ko ari byo mwa mumaze kuronka komera po je ntabyo naronse ibyo twumva twari duhimbawe cyane vraiment amatora agenze neza kuko yindi myaka yose abantu baguma bafite ubwoba tugiye mu matora turagoye tuzi ko dutaha baratwicira yo begenda gute uno mwaka murabona kungene vyagenze okay rero ncambona plus de déclaration kimwe gikoroka ikindi gitsa ikindi vyagenze ko batambwiye
icyo nico kibazo gikomeye cyane nibaza ko ubwo ndabatiye akamu namwe bamenyesha amakuru mubabwire bazaniye ajya amadekarasi muzo mubabwira ati no kumushikana avuga ko byo bimutaye muhaye muzobimuhajyari muzobihanye kunde umugenduzi mukuru w'igipolisi ntavyo bamuhaye abakomiseri b'igipolisi mu ntara bose abantu bose bitoje barafise amanimero y'amatelefone yabo bose babura amatari bose barafise nimero y'amatelefone yabo bose abakomiseri b'uturere barafise amanimero y'amatelefone kibagiwe cyo ni iwanje ni yahe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi ibyo bintu ntavyo batubwiye cyangwa ngira bari bagiye nibazi ko ari ivyaha birashoboka bakaza ngo si ivyaha kandi biratunguye neza muri code électorale les infractions liées aux élections ziratunguye niyo novuga ko ariyo chapitre yanyu nukungeni ivyo vyaha bihano n'umujambo gihana ngo ndasomye communique nani ngo birakaze igikaze tuti ati habaye iki cabereye hana fata umwanya bose ngabo sire turamaze kuvugana bambwira ngo sawa ngo tugiye mugabo none ubwira declaration nagira refet nizo zibanza kuza imbere ivyakozwe n'ibyo biza imbere hamukagira declaration uvuga ati bazi je nitwe n'inyamiramabi n'umushikani nawe mubwiye byaranze mugabo ukaza mumva sawa bishwaye umuntu ashobora kuvuga ati ntavyo tuzoguha kandi batabimpaye nanje bazabangiriye nabi nuko tuzatugumana n'inkozi z'ibibi ziguma zijandajanda n'ivyo vyaha bakoze empinima ni kuvuga ko tuzatugiye nimba ari ivyo nuvuga ko tuzatufise ingorane yo kugumana n'inkozi z'ibibi zitavuye muri siri nico no babwira mugo gusa je mbona igihugu kiratekanye abarundi mubabwire muti bandanya mutekanye migire migire kubikorwa vyabo biteza imbere hama izindi etape z'amatora zirazwi ko Bahawe amatora abakenguza amateka ivyo navyo biraba abatowe mu nama z'amakomine ntabe n'icyo tuzohamagara diziko sinibaza ko ivyo bizoba ngo baje muri kampanye yantuzegeka kazoshaka kurikira amatora yabagize inama zo kubitunga bana ho ni trero ka ni hafi na hafi urumva nta n'abanyanye migambwe bazojamwo umuntu wese yitoza kugatwiki umuntu bakamuhunda amajwi bivanye n'ico amaze n'ico bamwizeye ivyo rero nibaza ko navyo nta kigoye kirimo abene igihugu ntibigire kukiva bagume baducungira gusa ntihagire umuntu aza kubadumbanya uzoherahira avuga ngo agiye kudurumbanya abene igihugu umuntu kubera ngo ashavuye ntumbaze y'amashavu yazananye en principe nuko ibintu bigoye mu gihugu abantu bamwe umenga uri kurabwira ni amatora yerekana iki mu gihugu yerekana l'homme fort yerekana ati ninde afise ngo ababatondesha ati ubu zawe zingano kubatondesha rero regestionnaire atwarira bose ko numenye wagutoye n'utagutoye umwene gihugu ugaca umusasifeza mu byo ariko arasaba avuga ati je dukeneye barabara baragutoye bose barayaguhaye se tu bakiryo barabara bavuga ati dukeneye ivuriro uko nyene bavuga ati dukeneye amazi dukeneye amata ubipange bivanye n'uburyo ufise bukeneye gutera imbere turonka amafaranga turonke ibiwa miliyoni 1 million birashoboka nukubatunganiza imigambi panze neza sans discrimination yabone bose rero donc l'homme fort izo force yaronse sizo guhonyora abo bafise intege nukubengenga buke ubengenga ubatunganiriza buke ukugiye kubahonyora mbega uhonyora ndi ko bose baba je nabwiye umunyapolitiki economia none wewe n'ubu data twari twicaye biteye ngo mugaheje kumbwira ko ngo bamwivye akeno ne wewe reka dufate basi ko bakuri wewe none migambi muri kampanye wewe harenda kampanye bigeze uko ngo yango nanje nafise strategy wanje none akoze kampanye no kungere begeranya abantu n'ukungere mu rutana burya ntumushobora kwikrasa n'ubwenge mutenze kwiruka none dufate ko wari kuronka nka envirigire nzero cyangwa envirigire ukaba waronseze envirigire uvuze ko bakwivye urumva abantu bavuga ngo bari rero ufite iryo jambo mbanyivye niryo rigora kugera
umuntu yivye umusuma n'umusuma soit il faut qu'il soit traité nk'umusuma nyene nk'inkozi y'ikibi mu kuvuze ngo banyivye ntumbire nakayanyivye nikindi kibazo none kugira uje muri izo zego ko hari ibiharuro bisabwa uvuze ko bakwivye kuri bureau de vote ne cyangwa nambye none basinda wewe ko uvuga ko bakwivye jewe aho narindi mu Kayanza amatora yose kugira he mbwirumwe mu butwaye ko turavuga mbwira basi bureau de vote yo mu Kayanza bakwivye bashamira gucyo nye ngo bureau de vote yo kukirema abaje mu Kayanza murahaza tisawo cyana telefone ni mundabire ama F2 yose yo kuri bureau de vote zo kukirema bacha baranzi ngo kuri WhatsApp ndazi murungikira ati ngizi F2 zo kukirema none ubona ko abantu basi wico nye aho c'est terroriste tibona abantu bawe ko basi ngoya ngo basinye ngo imbere ngo yuko amatora ubwanonge ngo nta FD bafise mugabo ubonye ndazi guhaye ushimira ngo basinye imbere yuko amatora ati none we umuntu watumye umumandateri wa politiki wamuhaye mission wamubwiye ukungene yigenza wamubwiye ko ahita asinya agishika ahita asinya cyangwa asinya irikasi presence kuko kuri FD ni FD ni cegeranye cyo kungena amatora yagenze kandi biranditse ko neza none ahisa asinya ujya kuraba neza ni umuntu wabeshere nabo nyene kubarenganya abamandateri kurumva harabo nibaza ko babesherwa ko basinye ibintu nyene ngo les yeux fermés nibaza ko mandateri jewe mpenda ngo miteze icegeranyo cinami tugiye mu nama nk'akarorero bashavuga ngo zana peve ngo musinye inama itaratanga no gisinya jewe icegeranyo cinama itaraba ikegeranyo c'amatora ataraba ngo ndagisinya ibyo byose ni bibazo rero ati none ko jewe niwe mu Kayanza ko bategetse bambwira ko babaye contre musinya FD kandi ari hundi kuko se no kwinyibaza no mushundiro ese aho nandi yashisantora atana telefone kandi aho nari nicaye ni impande iyo kirema nyene mu bavuga bashamira ati byarabaye tinuko nyene jewe umva ikibazo nishunyira chavuga none ko bavuga ngo hariho ubusuma ari abantu bivye nibabaza genda yo turabatumye nawe mubabwire zana basuma bashika imbere